kwigenekerezo rya 25 gitugutu uno mwaka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umuryango wiwe hamwe n'abandi bakozi bakuru bo muri urwo rwego yarifadikanije n'abakirisu bo mw'ishengero ry'abagenzi riri muri quartier Magarama yo muri commune n'intara ya Gitega mu masengesho yo guhimbaza umunsi w'Imana. Mwijambo yashikirije mu mpera y'ayo masengesho umukuru w'inama nkenguzamateka yabanje kubakengurukira kubikorwa iryo shengero rirangura vyo gushigikira leta harimo kwitwararika amagara y'abantu, aca bahamagarira kubandanya bateramira amahoro n'umutekano, gukingira ibidukikije muri wa mugambi ewe Burundi urambaye, no kuguma bakurikiza impanuro z'abaganga mu kwikingirikiza coronavirus. Dukunde igihugu cyacu, gukunda igihugu cyacu bidusaba ibintu byinshi cyane, ariko reka mvuge gusa bibiri kuno munsi. Icambere no guteramira amahoro n'umutekano nk'imwe mu nkingi ishengero ry'abagenzi mufise. Ndanezerewe ko noneho mu bagenzi amahoro ari mu nkingi zine muhagarara ko. Haleluya, amen. Amahoro n'umutekano biraturaba twese, nta numwe akwiye kwigira sindabibazwa ku kibazo c'amahoro, ku kibazo c'umutekano. Ari kindi gihe navuze ngo Banyagitega ko Imana yabatabaye Gitega ikaba umugwa mukuru wa politike, iby'amahoro ahubwo bikwiye kubaraza ishinga cyane, kandi icyo kibazo mukakigira gwanyu kuko igisagara kigiye kuba igisagara, umugwa mukuru wa politike ari byinshi bijyana navyo. Niyo mpamvu guteramira amahoro ari ikibazo cy'umurundi wari wese, dutanguriye kubaba muri kino gisagara kwa muri no ntara. Nitwigire basinda bibazwa, tuzoronka abashitsi benshi beza n'ababi, abaje kwiba n'abaje guteza imbere intara, abicanyi n'abatarabicanyi, abo bose tuzobaronka. Nicyo gituma ikibazo cy'amahoro dukwiye kugiteramira mu kibano, guteramira amahoro, na cyane cyane nka cyo twamenye Imana, amahoro tuyagire ayiwacu. Kigira kabiri, ubwoko bw'Imana mu gukunda igihugu cyacu dukingire ibidukikije, mu guteragira ibiti muri wa mugambi mwiza ewe Burundi urambaye. Igisagara kiraberwa iyo kirimo ibiti, kiraberwa. Ndabifurize no ngaha muze mutere mu giti. Ibiti ni vyiza, bizana akayaga kandi bizana ibihe vyiza. Rero dukingire ibidukikije, duteragire ibiti mu mpamvu zacu, duhimiriza abantu bateragire ibiti kuko ibiti bifise akamaro kadasanzwe. Kandi dusabe abarundi kurandagura imikaratusi mu nzuzi, ahantu hose hari amasoko y'amazi imikaratusi tuyirandure, kuko hari amasoko menshi y'amazi amaze gukama kubera ko twateragiye imikaratusi muri ari amasoko. Hanyuma ubushakashatsi bwerekana yuko imikaratusi inwa amazi menshi cyane, yegereye ikamya amasoko menshi. Ndazi ko dukunda imbaho, ariko imikaratusi tuyitere ku misozi, hama mu myonga duteragireyo imigano, kuko imigano ituma amazi abikika. Mu matongo yacu duteragira ibiti bibana n'indimo kugira ngo nanone tubandanye muri wa mugambi ewe Burundi urambaye, tubandanye dushariza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Imana yaduhaye mu kugikingira. Tugikingire kandi duca imikobeko kugira ngo dukingire isi yacu ndimwa. Ibyo byose biri mu gukingira igihugu cyacu. Mu nyigisho yatanze ariko asigurira ijambo ry'Imana abanyeshengero, Nyeniteka Sinzohagera yashimikiye ku ijambo riri mu kigabane ca mbere ca Petero, aho yabahanuye gukundana, kubaha abantu bose, Imana n'umwami, acaboneraho n'akaryo ko kubasaba kwirinda ishari mw'ishengero ry'Imana
no kwama batinya icaha aho bari hose.